uko dukundana rundi mu maraso kuko ndi mu mutima uri umuco mu mwijima kubabaza navyo nabigize indahiro niwe wanje munezero ukuri ndagufana ubwo dukundana rundi mu maraso kuko ndi mu mutima uri umuco mu mwijima. Ku bwanje umuziki muri rusange umuziki bavuga yuko hariho vya bintu nyene vya bindi. Uvuze vya bindi ubushatse kuvuga iki? Turacari muri vya bindi nyene gute? Parce que hari ibintu bimwe nk'akarorero hari umuntu yambariye ati urabona nk'abastari bashaka kubona umusitari haize nk'imyaka 5 ari vya bindi aba MC vya bindi hageze entrance canke kwinjira kuri stage niduza amatara kwa kundi nyene ariko pyeko duza amatara ariko pyeko ni serious karuka duza amatara we ndi tohindura none tukagira kandi kantu kameze ukundi kuntu yindi mpinduka twozana mu muziki mbona umenga aho baho impinduka yego Kidum Satbi Fizzo n'abandi ba artiste badutanguriye barabikoze neza ariko kandi igihe kirekire kandi n'igihe kinini ya cyane mugabo turakeneye impinduka turakeneye impinduka cha tuyitega gute turakeneye amaraso mashasha mu muziki aho ubushatse kuvuga iki bo umajije kubashatse kuvuga iki tuvuge ko ayandi ari mabi oya si mabi ntiyacavuye kandi sindabarengereye bajya n'abaregend ndabubaha baradutanguriye batwereka intambwe tugezo kugenderamo tugezo kugendera mu kirenge mu cabo mugabo ni byiza ko natwe tugera ku yindi ntambwe tukazana bishaje abarundi n'abakunzi b'umuziki ndundi bakabona impinduka y'umuziki mushasha mu gihugu hani wacu no hanze y'igihugu bakabona atabarundi bako barakora mugabo mu gihe twoguma muri vya bindi nyene bizoguma ari vya bindi nyene. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Samy Melody muri rusange. Ndakora mukije cyane na Patrick. Yeah, of course. Hari abantu bakubonye muri 2019 muri Premier 2023 muri Premier kibongera banakubona gihe cyose mu makaraoke sometime kuririmba ariko no munsi waje nk'umunyamwuga kabisa aje abizi ko Samy Melody muri rusange ninde? Samy Melody umuririmvyi mu gihugu cy'u Burundi. Ni umujama nyine muko murabona hano yambaye ibintu bya rouge no munsi nahisemo akantu ka rouge kamera. Kiri umusore w'injyamunyu. No nyene hano ku mazina nahawe n'umuziki ni Samy Melody. Ariko amazina nawe n'abavyeyi Samuel Ndwimana. Yes. Niyahe inyungu wakuye muri Premier igihe cyose wari kurahiganwa canke nibwo yari ruhombo waronse muri rusange? Muri Premier 2019 na 2023 kose nagarukiye muri demi-finale. Inyungu canke uruhombo reka mbere ku ruhombo. Uruhombo nuko bitagenze uko nabindi ndabyiteze. Kuko mu byimviro byanje navuga ati aha ziga miliyoni ni gwanje. Ariko kubera ko bitagenze uko nari ndabyiteze nacita uruhombo ariko inyungu nayo ni yahe. Inyungu nuko nagize experience ku ma stage agiye atandukanye ya Babidi. Byaratumye nyine menyera ndabanye n'uwo gushika uno munsi wondiwe. Karaoke ntaco yica muri carrière yo karaoke ntaco yica ku muririmbyi yayikora yatanguye carrière yiwe muri rusange carrière solo. Umuntu agitangura navuga ko ataco yica. Ariko kandi karaoke tukamvuge ko ataco yica. Kamvuge ko ataco yica abayivamwe bivana na shwa yabo nyene baba babikoze nyene baba haruye yabo byabo n'inyungu zabo personnel. Ariko ubundi bwo karaoke ni nziza kuko umuntu ayikora irasahiriza ni sawa. Ikindi kandi naco guma wunguka experience ya music live. Ariko arabavuga ngo kujya kenshi urumuririmbyi kuko bakubona misi yose avuga ati vandirizi ndazi ko nzomutora aha vandirizi samute akorera ngaha
kenshi usanga abarimvyi batanguye carrière solo ku ma concert tugenda tubashuhiye donc kubabona bushasha yeah muri make byica brand so nuko biba bimeze neza so indirimbo yawe imeze neza ikoze cart video nziza n'indirimbo iryoshe bayakiriye gute muri rusangi ku bantu bari basanzwe bakumenyereye bari ruhande yawe cyane n'abafana muri rusangi bo je ndavye abambwira yuko bambwira yuko imeze neza kandi ari nziza ikindi je sinojija indirimbo yiwanje ariko turaza kwibonera nko muri commentaire ya kino kiganiro abatubwira ati bayibonye canke abayiravye atubwira ati indirimbo ni nziza canke igeze gutya bibaza ko twokumviriza cane abayikurikiranye ku bwawo muziki ubona gute muri rusange ku bwanje umuziki muri rusange umuziki bavuga yuko hariho vya bintu nyene vya bindi uvuze vya bindi ubushatse kuvuga iki turacari muri vya bindi nyene gute parce que hari ibintu bimwe nk'akarorero hari umuntu yambariye ati urabona nk'abastari bashaka kubona umustar haize nk'imyaka 5 ari vya bindi aba MC vya bindi hageze entrance canke kwinjira kuri stage ni duza amatara kwa kundi nyene ariko pyeko duza amatara ariko pyeko imisi karuka duza amatara kwe ndi tohindura none tukagira kandi kantu kameze ukundi kuntu yindi mpinduka twozana mu muziki jewe kuri jewe niko ndavyumviye mbona umenga aho baho impinduka yego Kidum Satbi Fizzo n'abandi ba artiste badutanguriye barabikoze neza ariko kandi igihe kirekire kandi n'igihe kinini ya cyane mugabo turakeneye impinduka turakeneye impinduka cha tuyitega gute turakeneye amaraso mashasha mu muziki aho ubushatse kuvuga iki bo umajije kubashatse kuvuga iki tuvuge ko ayandi ari mabi oya si mabi ntiyacafuye kandi sindabarengereye bajya n'abarigende ndabubaha baradutanguriye batwereka intambwe tugezo kugendera mu kirenge mu cabo mugabo ni byiza ko natwe tugera ku yindi ntambwe tukazana bishasha abarundi n'abakunzi b'umuziki ndundi bakabona impinduka y'umuziki mushasha mu gihugu hani wacu no hanze y'igihugu bakabona ati abarundi bako barakora mugabo mu gihe twoguma muri vya bindi nyene bizoguma ari vya bindi nyene rero simba ndabubahutse ndabavuze mu mazina ndabubaha kandi ndabakunda babaye urugero rwiza kuri jewe ariko jewe ko ndavyumva kuri jewe ndumva umenga twogira indi mpinduka tukazana izindi nguvu zishasha mu gukora bikamera neza Samy ubu wasohoye indirimbo haheze igihe gito kandi nimba bayakiriye neza abantu indirimbo mva ko iryoshe imeze neza tukwitege gute mu bikorwa canke tuzosohoka kukubona haca igihe kirekire canke tuzokubona mu mezi abiri bimeze gute muri rusange bo indirimbo nibaza yuko itarakwiza kwa amezi abiri kuri YouTube irakwiza kwa amezi abiri ariko nagenda babwire yuko kuno kwezi nyene kuno kwezi turimo ndashobora kubaha indirimbo yindi kandi nziza audio nziza ikozwe ku buhinga bwiza amasanamu meza cyane kuno kwezi nyene kandi azoba ari indirimbo iryoshe cyane uno munsi ubikorana ku giti cawe canke uri under management sinikorana ku giti canje ariko ndafise team iri kiramfasha ndafise management c'est team ndimo ya canke management ndimo ni JP Records irongowe na Dr. JP haro n'abandi dukorana mugabo umuririmbyi ni jewe nyene ari benshi bakunda kuja mu management twumva bari mu management agakora ibikorwa byiwe bariko baramufasha bimeze neza ariko mu nyuma hakabaho ugutandukana twitege ko izo mpinduka zitazoba canke zizomera nk'abandi siniteze kumera nk'abandi kuko bajya nibo nanje ni jewe niyo mpamvu mu byo ntegekanya kumera nk'abandi bantu nama ntegekanya iminsi yose kuba jewe no kuzana igishasha muri jewe ntabwo ndiko ndavyitega muri uno mwanya ariko ndibaza neza yuko jewe bizogenda neza uko bimeze no uko turiko turakora management yanje dukorana neza Dr. GP dukorana neza cyane ibintu byose bimeze neza nikaye kajambo bwira abakunzi bawe muri rusange abakunzi banje
ubwa mbere ndabashimire cyane kuba baranyeretse urukundo rudasanzwe ku ndirimbo ya mbere ariko ntiyari iya mbere hari ariko indi ndirimbo yitwa Intambwe kandi indirimbo yatrendinze cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi meme nawe urashobora kuyiza ariko benshi ntibari bazi ko ari indirimbo yanje ni gospel nari muri gospel nubwo benshi bavuze ngo ariko ngene umuntu aba ariko arirondera ariko ayirondera cyane gwitanga muri gospel canke agenda bitera yes kamuntu garatira nari muri gospel nakarimbo keza kandi cyane indirimbo yakunzwe cyane nayibona kenshi ku mastati y'abaniterasiki rero novuga yuko ndabashimira cyane ku rukundo kwaranyereka ngene banyakiriye muri no kariyeri nibiba byoroshe kwiransa indirimbo ya mbere je no iti ya mbere kuko niyo nari nkoze na video ikasokana n'amasanamu gace sohoka mu kwezi kumwe ari kwije hafi 140 gutyo wiri mu 150 na umva yuko abamaze kwira batari bake rero ndabashimiye cyane byimva mutima ikindi no basaba no kugwiza urukundo no kumurikirana views ni nyinshi cyane ariko subscribe ni zikeya bagende bagire subscribe kuri channel yanje kandi biba byoshe cyane ndakwifuriza iterambere ryiza n'umunsi batanguranye ikiganiro cya open mic ndabyo dukoranye kuko ni byiza umuntu ateye intambwe biba bimeze neza cyane